Yesu ashimwe bene data, haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Ndongeye muri kano kanya kugirirwa ubuntu n'Imana kugira ngo twongere gusangira amajambo atubwira ivyete vyandikiwe amashengero ndwi yo muri Asiya. Uyu munsi tugeze ku ishengero rigira gatatu, ishengero ry'Iperugamo. Turaza gusobanukirwa Perugamo ico bivuze, kandi muri iki cete c'ishengero ry'Iperugamo ndagira ngo mbabwire kuno munsi turi bwige vyinshi. Nawe mwene data witegure tugiye kwiga ibikomeye, na cane cane amajambo yo kurondora ishengero abakristo ba kino gihe basigaye bitwara uko bishakiye, kubera yuko mpwemu yera atakiriho ngo abarondore, atakiriho mu madini y'uno munsi. Amadini yaramaze kuzibira mpwemu yera, ariko rino shengero ry'Iperugamo umwami Yesu yararibariye aribwira ivyihishije. Amadini y'uno munsi ntakibasha kuvuga bene ibi, abakristo ntibakibasha kuvuga bene ibi, ishengero ntikibasha kuvuga bene ibi, ariko mpwemu yera bivuga vyeruye yuko abakora ibisa bityo bose bagiye gutungurwa giturumbuka. Ndagira ngo rero muri kano kanya dusengere buno butumwa bwiza, hanyuma duce dukomeza twumva ivyo mpwemu yera abwira amashengero. Yesu ashimwe cyane. Mwami wacu Yesu Kristo wera wo mwijuru, ngushimiye ngukengurukira cyane. Muri aka kanya turagira ubuntu n'Imana kugira ngo tubandanye gusangira amajambo y'ivyahishiro Yohana. Mwami, dusangira aya mashengero ndwi vyabwo, aya mashengero ndwi yo muri Asiya, nivyo biringo birabwirwa ishengero uyu munsi, kugira ngo umugeni wa Kristo abe maso yitegura gabe, kuko kuza k'umwami wacu Yesu kuregereje. Mwami urakoze, ndagushimiye cyane. Nubishimwe ku bantu bose mwami baringo baritegura kugira ngo bumvirize rino jambo ryawe. Mwami ndabasabiye ndabasengera kugira ngo buzuzo mpwemu yera. Nanje ndasabye kunyuhagira mwami Yesu guhera mu rutware kugeza mugoro gw'ikirenge, kandi mwami mvabarira ibyaha byanje Yesu, ungirira ikigongwe mwami Yesu. Umuntu wese umugenderere muri groupe b'amaso kugira ngo ababarirwe ibyaha byiwe byose. Mana, abari mu ishengero ry'Imana bose babarire mwami. Umugeni yuhagirwe yambara impuzu z'ubukwe. Mwami urakoze, mbisenze nizeye, ndabigushimiye kubikoze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe cyane bene data, haleluya. Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro b'amaso. Ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Tugiye gusangira amajambo y'Imana akomeye cyane atubwira ivy'icete candikiwe ishengero ry'Iperugamo. Perugamo bisobanura iki? Bisobanurwa ngo uruvangi, canke gutora abagore benshi, canke ukavanga impeta ukabivanga n'abandi bagore, ugatora abandi bagore ugaharika. Ibintu byose bikubiye mu busambanyi, ibintu byose bikubiye mu guharika, ibintu byose bikubiye mu gutora abagore bandi, ivyo byose bikubiye muri rino jambo rivuga ngo Perugamo. Perugamo rero, iri shengero ry'Iperugamo ryarivanze rikorana ubukwe na Satani, ryemera guhana impeta na Satani. Abantu bo muri ico gisagara bemera guhana impeta, bemera guha Satani kibanza, maze bimura Imana, batangura kuzana ibigirwamana, batangura kuzana ibishushanyo, batangura kureka abadayimoni baruzura barigazagazira, batangura kureka ibishushanyo n'ibigirwamana n'amadini yose. Amadini y'abapagana arinjira, maze bayaha ikibanza mu ishengero ry'Iperugamo. Haba uruvangi, ico bita uruvangi. Abana b'Imana bavangana n'abana b'inzoka, n'abana b'umurwanizi, abana ba Satani, imyuka mibi iruzura, ishengero rirapotera. Mwene data, reka dusoma ya majambo, nitumara kuyasoma tuza guca tugenda dusobanurirwa umurongo ku murongo. Turasoma rero ivyahishuriwe Yohana igihimbani ca kabiri. Turasoma duhereye ku murongo w'12 tugeze ku murongo w'17. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Iperugamo, utufise inkota ikarishe aravuga ibi ngo ndazi ahuba ko ariho umurwa wa Satani uri, kandi wumiye ku izina ryanje ntiwihakanye kunyizera. No mu minsi ya Antipa icabona canje n'umugororotsi wanje
yiciwe iwanyu aho Satani aba. Ariko mfise ivyo nkugayako bike, kuko iwanyu uhafise abakomeza. Inyigisho za Balamu yigishije Baraki gushira igitsitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye ivyaterekerejwe ibigirwamana bashakane. Niko nawe ufise abakomeza inyigisho z'Abanikorayiti nk'uko nyene. Nuko rero niwihane, nutihana nzoza kuri wewe vuba, kandi abo nzobarwanya mbakubita inkota yo mu kanwa kanje. Uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera. Kuri iryo buye handitswe ku izina risha, nta muntu arizi ataruzorihabwa. Haleluya! Yesu ashimwe cane. Bene data bwoko bw'Imana, ndagira ngo mwese mukurikiranize inyigisho. N'inyigisho ziraba umukristo wese, n'inyigisho ziraba umugeni wa Kristo, n'inyigisho ziraba abana b'Imana bose muri rusange. Umuntu wese agomba kuja Siyoni, umuntu wese agomba kuja mu ijuru, akurikirane amajambo muri kicete c'iperugamo. Umwami Yesu aravuze ngo, kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'iperugamo. Haleluya! Wandikire umumarayika. Yohana arabwirwa kwandikira umumarayika w'ishengero ry'iperugamo. Yohana yarahawe ububasha bwo kwandikira abamarayika. Bisobanurwa ngo aba bamarayika barahawe ubu butumwa, maze barabujera, barabukontorora, barabwitwararika kugira ngo basuzume barabe yuko abo bahagarariye bazobikurikiza, bazobigendera. Ngo niwandikire marayika w'ishengero ry'iperugamo. Iperugamo honyene harimwo ijambo rigaragaza yuko ico gisagara kirimwo amahinyu. Perugamo, poligami, canke ugukorana ubukwe n'ibindi biremwa bitari abantu, kandi ugakorana ubukwe n'uwundi mugore w'umutoragurano, ukamurenza ko umugore w'impeta, ukamurenza ko umucance. Perugamo, imvangi canke kwivanga. Kwivanga, ico gisagara citirirwa iryo zina kuko hepfo ukurikiranye urabona yuko cari gisagara cari caramaze kuyanduza, cari caramaze kwemera kugendera mu bintazi, kugendera mu bishushanyo. Nuko rero uyu mumarayika arabwirwa ngo, umwami Yesu aramubwira ngo, ufise inkota ikarishe aravuga ibi. Haleluya! Ufise inkota ikarishe. Imana ishimwe cane. Umwami Yesu afise inkota ikarishe. Inkota ikarishe ni iyihe? Abantu benshi barumva inkota ikarishe ntibaramenya ivyo ari vyo, bavyumva nk'umugani. Ariko inkota ikarishe ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni inkota ikarishe. Ndagira ngo mbibutse bene data abasomyi ba Bibiliya ko mu bigwanishwa twahawe indwi harimo ikigwanishwa kimwe c'icicanyi. Ico kigwanisha kimwe ni inkota. Inkota ariyo jambo ry'Imana. Twarahawe gupfukama dusenga, twarahawe kuvuga ubutumwa, twarahawe kwizera, duhabwa kuvuga ukuri, duhabwa kwambara inkofero y'agakiza. Maze muri ivyo bitandatu habamwo ikigwanishwa c'indwi c'inkota. Inkota rero niho haca haza ijambo rivuga ngo, nuko mwice ingingo ziri mw'isi, muzicisha inkota. Umwami Yesu afise inkota mu kanwa. Inkota y'umwami Yesu iri mu kanwa. Mwene data, niwiyumvire guhura n'umuntu mwohurira mw'ibarabara, mugahura afise inkota mu kanwa, mugahura inkota mu kanwa igendera c'ibibatsi, inkota ikarishe, ubwo ntiwohera kugatera wiruka. Ndagira ngo mbabwire ko abakristo twahawe izo nkota, turazigendana, kandi tuzigendana kugira ngo tuzikoreshe. Izo nkota ziri mu kanwa, ubutumwa bwiza twahawe kubuvuga. Nimba udakoresha iyo nkota, uravye nawe urahasiga ubuzima. Twahawe inkota ngo tuyikoreshe, tuyambare, tuyigwanishe, tuyikoreshe mu kwica no mu gukuraho no mu gutema no mu gutongora abadayimoni b'ubwoko bwose, ibyaha by'ubwoko bwose, ibicumuro by'ubwoko bwose. Ibigeragezo tubitsinde tubineshesha gusenga no kwizera n'ijambo ry'Imana no kuvuga ukuri, ndetse no kugororoka n'inkofero y'agakiza n'ishaka ryo gukwiza ubutumwa bwiza.
hanyuma rero umwami Yesu yigaragaza afise inkota ikarishe y'ubugi bubiri, aravuga ngo ndazi aho uba ko ariho umurwa wa Satani uri, kandi wumiye ku izina ryanje ntiwihakanye kunyizera. No mu minsi ya Antipa icabona canje n'umugororotsi wanje yiciwe iwanyu aho Satani aba. Bene data bwoko bw'Imana, nimurumva aya majambo. Umwami Yesu ahereye ku ijambo rivuga ngo ndazi, ndagira ngo nibutse abantu bari mu madini bahakanye ko mpwemu yera arondora ngo abwire umuntu ati wewe ndazi ibyo uri murakora n'ingeso zawe n'ukuntu n'ibyo warayemwo n'ibintu ukora mwiyengeje. Ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi hariho abantu benshi bikika mu kiza bakiba gahumbezi. Kera hariho abantu bahora banywa inzoga binyegeje, bakaza bazinywa bazinyoye, abandi bakaza zinuka no mu rusengero. Uno munsi hariho abantu baza mu bikorwa by'Imana barasambanye, ugasanga bakomeza biyorobeka, ariko bagendana ubusambanyi, bagendana uburaya, bagendana ubushurashuzi. Abandi bakaza mu madini baje bironderera gusa ibinezereza byo mu isi by'amaso, ariko muri bo atagakiza karimo. Abo bantu barakeneye kudondogwa, barakeneye kubwirwa, aho hantu harakeneye mpwemu yera. Ndagira ngo mbabwire abantu babujije mpwemu yera gukora, mwumve ibyo mwahagaritse. Mwarahagaritse yuko umwami Yesu ababwira ngo ndazi ibikorwa byawe. Umwami Yesu Kristo mwaramubujije yuko atangura kubabwira ngo ndazi ibikorwa byawe. Iyo Yesu yaza kumenya ibikorwa byawe, uno munsi abantu benshi baba baramaze kwihana, uno munsi abantu benshi bamaze kwakira Yesu, ariko uno munsi bihishijwe amaso yawe kubera ko wanse n'ishengero ukoreramwo, idini ukoreramwo ntabwo ryemera ko mpwemu yera aza kudondora no kurondora no kubwira abantu ngo ababwire imburi ngo bihane. Umwami Yesu aravuga ngo ndazi aho uba ko ariho umurwa wa Satani uri. Iki gisagara cy'Iperugamo cari kirimwo umurwa wa Satani, niho Satani yari yarazanye inganji ku isi yose, mu makungu yose yari yahisemo Iperugamo. Iperugamo ico gisagara niyo yari kapitale ya Satani, maze amaze kushinga ubutegetsi bwa Satani bwo mwijima bw'ikuzimu, maze baramwakira. Ikibabaje n'ishengero ry'Iperugamo naryo ryarabigizemo uruhara riramwakira. Nimwumve ibyakurikiye ngo niho umurwa wa Satani uri, ngo kandi wumiye ku izina ryanje ntiwihakanye kunyizera. No mu minsi ya Antipa icabona canje n'umugororotsi wanje yiciwe iwanyu aho Satani aba. Ndagira ngo mbabwire, uyu Antipa yari umukozi w'Imana, umweveke, yari yashizweho na Yohana aba umweveke mu iryo shengero. Hanyuma rero eveke Antipa haragera igihe baramudodobereza, baramufata, bamutwara ku bategetsi, bamutwara ku bakayisari, bamushira mu birori, maze batangura kumubwira ngo niyihakane Imana, ngo niyihakane umwami Yesu Kristo. Hanyuma rero arabitegereza, arabwira ati nimundabe munyitegereze, murabe ingene imvi ari uruyenzi, murabe imvi ingene ari uruyenzi. Uyu mwami w'amahoro yambambiwe ku musaraba, namukoreye imyaka yose kugeza ubu ndinze nsaza, imvi zisigaye ari uruyenzi. Ati ubu niho mubona no kwihakana umwami wanje yambambiwe ku musaraba. Nuko rero ico gihe uwo Antipa mu kumwica bamutuririye mu gishushanyo c'ikigirwamana, baramuturira. Hanyuma ano umwami Yesu arimo arabwira ishengero ry'Iperugamo ati no mu minsi y'ukwicwa kwa Antipa umugororotsi ntabwo mwigeze mwihakana kunyizera. Abantu b'Iperugamo bari imvangi, bagira kwizera ibintazi, bagira kwizera ibishushanyo, bakongera bakizera izina ry'umwami Yesu, byose barabifatanije. Ndagira ngo mbabwire ko ivyo bintu ari ubuyobe n'ubuzimire, gufatanya iby'isi n'ivy'Imana, gufatanya ugafata urusengero rw'Imana ukarufatanya n'urw'ibigirwamana, ugafata Kristo ukamufatanya na Beliyali. Ivyo ni ibintu by'ubuyobe, ubwo n'ubuzimire. Amadini y'uno munsi yarabangikanije, n'uno munsi biriho. Ndagira ngo mbabwire ko ikizovamwo ari uguhenebera, kuko Iperugamo harahenebereye.
uno munsi nta shengero rikihari rikabarizwa, byaranse, byagiye kera. Genda murabe abari mu gihugu cy'Ubuturukiya uno munsi, murabe ibyo basenga ibyo ari byo, murabe ngene bataye ubukristo. Uno munsi bari muri leta ya laicite, leta idashaka Imana, leta idashaka ko abantu bavuga Imana, abantu baho mwese aribembereza, abandi kubera ko bari mu madini adashigikira umwami Yesu bitwara uko bigombeye. Izina rya Yesu ryarazimanganijwe, riteshwa agaciro, kubera ko nico gihe hari hakiriho intumwa, nico gihe c'intumwa y'Imana canke umuveke yitwa Antipa, bari mvangi. Nubwo bizera Yesu ariko bari mvangi. Umwami Yesu Kristo arabibukije ati ni kuki mwabifatanije. Yesu agira akomeza babwira ijambo rikomeye cyane, umurongo wa 14, ariko mfise ibyo nkugayako bike, kuko iwanyu hafise abakomeza inyigisho za Balamu, yigishije Baraki gushira igitsitaza imbere y'Abisirayeli, kugira ngo barye ivyaterekerejwe ibigirwamana bashakane. Bene data, aya n'amajambo y'agacura ntimba, aya n'amajambo y'akamaramaza. Kubona ishengero ry'Iperugamo ririmo ririfatanya n'abakomeza inyigisho za Balamu. Balamu yari umuvugishwa n'Imana w'ibinyoma, yakunda amahera, agakunda imari, agakunda amaronko, agakunda kugemurirwa, agakunda gutasugwa. Ni kuno munsi hariho abaprofete basengera abantu ari uko baciye ibitagendwa, abandi bati nimutange. Usanga hari utudini tw'utudumbidumbi, maze bakakubwira ngo udatanze icya 10 ngo urarimbutse. Bakibaza rero yuko bagarukanye ubutegetsi n'ingoma n'intebe ya Mose, bagakuraho amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, bakizera ko ibimazi byabo ari byo bizabajana mu ijuru. Abo bagiye kurimbuka. Eheraba baranse, bemera kugenda gukurikira abavugishwa b'ibinyoma. Bamwe bababwira ngo nimukora ibi, nimunwa amazi turayasengera nyuma mugende muyanwe, turabaho imyunyu, turabakoza kw'inkoni, muce mugenda mukire. Abantu benshi barimo barakoreshwa imirimo y'ubuyobe, imirimo y'ubuzimire, barimo barahendwa, barimo barazimizwa. Bamwe benshi bariko barakoreshwa ibimenyetso n'ibishushanyo bigaragara byo kumuhito, kandi Paulo yaravuze ngo ntitugenda kubiboneka. Abantu benshi barimo baratwagwa n'inyigisho za Balamu. Balamu yarinjiye mu madini uno munsi n'ababatizwa barinda gutanga amahera, uno munsi n'abakorega ubukwe barinda gutanga amahera. Uno munsi kugira ngo ugende udatwaye amahera, henshi barakubwira bati udatanze, udakoze, utagize ibi ngo nturagakizwa. Nimba muri ko murashaka gukizwa n'amategeko y'imigenzo, nimuce mubandanya mukebwe, nimuce mubandanya mukore n'indi migenzo yose, muce muja gutanga ibimazi, navyo ibimazi biva amaraso. Ubwo rero ibyo byose bizaba birimo biragaragaza yuko muriko murifatanya, muriko muragenda kuvanga, muriko muravanga ikimazi cy'umwami wacu Yesu Kristo, mugiye kukivanga na bya bimazi by'ibitungwa n'ibimazi by'ibikoko. Ndagira ngo mbabwire ko bwari ubuzimire. Ishengero ry'Iperugamo ryaravanze, ritangura gukurikira abavugishwa b'ibinyoma bameze nka Balamu. Balamu yigishije Abisirayeli kugenda gusambana, kugenda gusenga Bayali y'Ipeyori, babifashijwemo n'umwami yitwa Baraki. Baraki yari umwami w'Imowabu. Imowabu babatumirira amazimano y'ibyo bateguriye birimo imyishwa, bahumanije, batanguye guhimbaza ko imizimu, barabirya, nuko bahera ko barasambana. Bamaze gusambana ico gihe hapfa abantu indiri, abantu ibihumbi n'ibihumbi biratikira, kuko uburakari bw'Imana bwari bubaziye giturumbuka. Abantu benshi bariko barivanga. Amadini uno munsi arimo arakora nka Balamu, yigishije Baraki gushira igitsitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye byaterekerejwe ibigirwamana bashakane. Amadini menshi y'ubudumbidumbi yarabaye menshi. Nimwiyumvire amadini amaze kugira mu bihumbi n'ibihumbi, haramaze kubaho uruvangi,
inyigisho, imyizerere, imvangi zaragwiriye muri no misi yacu. Umurongo wa 15 bavuze ngo niko nawe ufise abakomeza inyigisho z'abanikorayiti nk'uko nyene. Bene data bwoko bw'Imana, ngo niko namwe, niko nawe. Yesu ariko arabwira wa mumarayika w'ishengero ry'Iperugamo, ariko arabwira umutegetsi, umuyobozi w'ishengero runaka, arimo arabwira umukuru w'idini runaka, arimo arabwira uhagarariye idini runaka, ati niko nawe ufise abakomeza inyigisho z'abanikorayiti. Abanikorayiti basubiririye inyigisho, bagarukanye inyigisho za Balamu. Abanikorayiti bashigikira ko gusambana atari icaha, bagashigikira ko guterekera n'ibishushanyo no kubihimbaza n'iyi minsi mikuru mubona yakwiragijwe ko atari icaha. Ndagira ngo mbereke urugero. Uno munsi amadini yaremeye, aravanga, bazana amadini y'ibinyoma, amadini y'ibigirwamana, amadini y'abapagani, barayazanaho mw'ico gisagara c'Iperugamo, baravyemeranya, barabishinga, barabishigikira. Baca batangura kuzana iminsi mikuru, barahindura, bazana iminsi ibigirwamana vyitwa Bayali vyavukiyeko, barabivanga, bafata umunsi ikigirwamana ca Bayali cavukiyeko, ikigirwamana c'izuba cavutse ku 25 z'ukwa 12, baraze batereka ko tuvanze nyene dukora ubukwe, tuvange tubikore. Batangura kuvanga iyo minsi mikuru, bati aha niho Yesu yavukiye, baravyitirira, baravanga, bavanga ibitavangika, baza kunywanya ibitanywana, baza guhuza ibidahura. Kristo batangura kumuvanga n'Abayali, batangura kuvanga iminsi mikuru y'amavuko y'ibigirwamana, batangura kubivanga n'umunsi Yesu yavukiyeko, kandi Yesu atigeze aho avugwa umunsi wiwe yavukiyeko. Batangura rero gusambana n'abadayimoni, batangura kunywana na Satani, barabarishira hamwe, maze bifatanya n'Imana, bifatanya na Satani. Batangura guhindura iminsi y'imikuru ya Pasika. Pasika, izina Pasika ryanditswe mu buryo ata rudome ese rurengako, ni Pake mu Gifaransa, Pake, ariko bo batangura kongera ko Pake iriko ese, bisobanurwa ngo Pasika y'Abakristo ni Pasika nyinshi zigenda zihindagurika. Uno munsi je ku itariki runaka, mu mwaka uzizohinduka, uwundi munsi zohindura, bagenda bahindagura. Ariko umunsi wa Pasika wo muri Bibiliya ni umunsi umwe udahinduka, ni itariki 15 z'ukwezi kwa Nisani. Ntiwigera uhinduka muri Bibiliya, iyo tariki ntigera ihinduka. Ariko iyo y'Abakristo baca bayishira ko ese, bisobanurwa ngo Pasika ni nyinshi. Ariko Pasika ntabwo ari nyinshi. Umwagazi w'intama w'Imana yacumiswe n'umwagazi umwe, ntabwo ari imyagazi myinshi. Umwami wacu Yesu Kristo yacumiswe, ntabwo ari ba Kristo benshi bacumiswe, kandi ntabwo agenda acumitwa buri munsi. Yacumiswe rimwe rizima. Yesu Kristo yatubambiwe rimwe rizima. Ariko bo bace bashira ko ngo ni Pasika nyinshi, umwaka umwe ziba itariki runaka, mu wundi mwaka bigahinduka, mu wundi mwaka bigahinduka. Uyu mwaka rero iyo bawushitse ku wa Pasika, bahimbaza Pasika y'amashokora, Pasika y'amagi, Pasika y'udukwavu, Pasika y'ibikoko. Iyi Pasika ituruka i Babuloni. Iminsi y'ibigirwamana n'ibishushanyo, aho bizihiza imana y'ibikoko ingene birondoka, ngo ingene bivyara bikagwira. Iyi ni imana y'urondoke kuyahimbazwa mu minsi ya Pasika. Iyi rero Pasika bace bayizana, barayinywanya, bati Pasika Yesu yavutse kuri iyo tariki, baravyitiranya, maze batangura kuvuga ati kurya nyene bigenda bihinduka, izo tariki tuzogenda duhindura. Barabikora, baravyemeranya. Abanikorayiti barabishigikira, ishengero ry'Iperugamo rirabishigikira, abasenga kiranga n'abasenga inzoka n'abasenga imizimu barabishigikira, baravyubahiriza,
barabirumya, inama irashingwa. Yesu aburira ishengero ry'Iperugamo ku murongo wa 16 aravuga ngo, nuko rero niwihane, nutihana nzoza kuri wewe vuba, kandi abo nzobarwanya mbakubite inkota yo mu kanwa kanje. Uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera, kuri iryo buye handitswe ku izina risha, nta muntu arizi atari uzorihabwa. Imana ihabwa icubahiro cyane. Umurongo wa 16 ngo, nuko rero niwihane, nutihana nzoza kuri wewe vuba, kandi abo nzobarwanya mbakubita inkota yo mu kanwa kanje. Yesu agiye kuza. Yesu araburiye ayo madini niyo yongeye kuvanga, bahisemwe bakarumanya inama, bagashigikirana n'ibigirwamana, bagashigikira amadini y'abapagani, bakazana iminsi mikuru itazwi muri Bibiliya bakayishinga. Bagiye kubona ibara, hagiye kubaho akayunguruzo kagiye kuyungurura. Yesu ababwiye ngo, yemwe bantu b'Iperugamo, nimwihane, ngo nimutihana Yesu agiye kuza vuba. Haleluya! Yesu agiye kuza vuba. Abantu bagihimbaza iminsi mikuru igenda ihindagurika buri mwaka. Itariki y'Imana ntihinduka, itariki y'Imana ntihinduka, ariko zino Pasika za kino gihe zirahinduka, kandi bahimbaza iminsi mikuru y'ibikoko. Aha muri bino bihugu turimwo biratangaje, biteye n'ubwoba. Mu mashuri, mu masoko hose haruzuye. Ahantu iminsi mikuru mu miryango hose baruzuye, buzuje amashokora n'ayo magi y'amashokora, nibyo bibumbano by'udukwavu biruzuye. Uyu munsi bawutangura kwa gatanu, bakabandanya hakazogera kuri urya munsi barabirumanije, barabyujuje, bahimbaza ibishushanyo byaruzuye mu mazu, mu masoko, mu nsengero, hirya no hino. Birakomeye. Ariko we uraburiwe ntukasure kwizihiza iyo minsi mikuru y'abapagani. Yesu agiye kuza vuba, mugiye kurimbuka. Muraburiwe, nimwihane. Bicitwa uyu munsi, nimwihane. Yesu ataraza ngo aze kugira ngo ahane inkozi z'ibibi, zigiye kuba ibishingwe, ariko abera bagiye kuragwa ubugingo budashira. Haleluya! Yesu ngo agiye kuza kubarwanya, kandi agiye kubakubita inkota yo mu kanwa kiwe. Inkota yo mu kanwa kiwe. Ijambo ry'Imana niryo ryaremye isi n'ijuru, niryo ryaremye byose, niryo rigiye gukoreshwa n'ubundi kugira ngo rihane. Rizohana, ryongere rihane inkozi z'ibibi, maze ryongere rigororere abakoze neza. Yesu agiye kubwira inkozi z'ibibi yuko barimbutse, yongera avuge abwire abakristo abagororotsi yuko bagiye kuragwa ubugingo budashira. Haleluya, haleluya! Nguri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera, kandi kuri iryo buye handitswe ku izina risha, nta muntu arizi atari uzorihabwa. Imana ishimwe cyane. Nguri n'ugutwi niyumve ico mpwemu yera ariko arabwira amashengero. Uri n'ugutwi niyumve mpwemu yera iyo mwaza kumwemerera mu madini abariko arababurira. Benshi abarihanye baba ariko barabwirwa, ariko mpwemu yera ntibakimwemerera ko avuga. Ngo uwo muntu ngo bacamona ko ari umusazi, bacatangura kubona ko umuntu ngo ari ivyo ariko arifondera. Niyo hagize uvuga bacamuzi byacamucu byacamwicarika, ntibacemera. Mwishengero nta kuvugishwa kukiboneka. Yesu yaravuze avuga nka kurya umuntu yohaguruka mu rusengero akarondora, akadondora, akabwira abantu imburi, akababwira. Yarababwiye ngo, uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Nimwumve ico mpwemu yari ariko aravuga muri ayo madini musengeramwo. Nimwumve ico mpwemu yari ariko aravuga mu bihugu murimwo guhera hano tuba. Nimwumve ico mpwemu yari ariko aravuga, nimwumve ico mpwemu ariko aravuga, kuko hagiye kuza ibihe bidasanzwe. Yesu agiye kuza, agiye kubakubita inkota yo mu kanwa kiwe. Hano ijambo ry'Imana yavuze ngo, unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe,
kandi nzomuha ibuye ryera, kandi iryo buye handitswe ku izina risha, nta muntu azorihabwa, nta muntu arizi atari uzorihabwa. Yesu ashimwe cyane. Nguneje Yesu agiye kumuha kuri manu yanyegejwe. Manu bisobanurwa ngo ico niki? Ni manu yanyegejwe. Hariho manu yanyegejwe izohabwa wewe wanesheje, wewe ugiye kunesha, wewe wihanganye. Iyo manu izokunyegururirwa, uzoyinyegururirwa, uzozuyakira, ari wewe gusa yabikiwe. Buri muntu wese hariho utuntu yabikiwe dusha twibitsibo by'umunezero, by'amahigwe, by'ibirori. Haleluya! Ayo n'amahigwe bene data, ayo n'amahigwe. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi nzomuha ibuye ryera. Iri buye ryera ni ibuye risobanurwa yuko weza kabi, usohotse mu rukiko utsinze. Iri buye ryakoreshwa mu Bugiriki bakiri ku butegetsi imbere yuko abaroma baza. Uwatsinda urubanza bamuha ibuye ryera, bamuha ibuye ryera, ariko uwatsindwa bamuha iryirabura. Yesu Kristo aravuze ngo unesha nzomuha ibuye risha, ibuye rikayangana. Bisobanurwa ngo ureza kabi, genda amahoro, uratsinze urubanza, uratsinze. Nimutsinde mutaragera kuri uwo munsi, nimutsinde kuko kunesha ni iyi saha, kunesha ni uyu munsi. Ntabwo uzohabwa kunesha uwo munsi, ariko uno munsi warananiwe. Nuneshe iyi saha, nuneshe mu gusenga, nuneshe mu kwihana, nuneshe mu kuvuga ukuri, nuneshe mu kudakora ibyaha, nuneshe mu kudashigikira ibyaha na bimwe, nuneshe mu kugenda ugororoka. Haleluya! Nuneshe uyu munsi nyene, bicitwa uyu munsi ngo kandi kuri iryo buye handitswe ku izina risha. Haleluya! Iryo zina ni izina ryawe rinyegejwe, riri kumwe n'amakado yawe biteguye kuzoguha, riri kumwe n'iryo buye, hariko n'izina risha, hariko niyo manu yanyegejwe. Haleluya! Haleluya! Ku bitsibo byawe hariko ibyo bintu. Hano turiko turabona ivy'amahirwe canke ivy'ibitsibo bigira gatatu kuri iri shengero rya gatatu. Ku muntu azonesha agasohoka mu madini y'imvangi, akitandukanya n'imvangi, abasambanyi b'imvangi. Amadini bisobanurwa ubusambanyi bwo kuvanga, ukaza gusambana ugatora abandi bagore canke abandi bagabo, ukaza guharika canke ukemera guharikwa. Abantu benshi baremeye kugenda mu mayira abiri, bagenda inzingu, bizera inyigisho zipfuye, inyigisho z'abadayimoni, inyigisho ziriko zirayoborwa n'imizimu, bakemera ko amadini abayovya, bakaborerwa vino y'ubusambanyi bwa wa mugore. Ariko Yesu ariko arakuburira, mwene data hinduka, reka gukurikiza izo nyigisho zipfuye, reka gukurikiza iyo minsi mikuru ipfuye idaturuka muri Bibiliya. Abenshi bakurikiye izi nyigisho z'imvangi za Perugamo, mwarahisemo muhitamwe Bayali, muza kuvanga ivy'Imana n'ivyabayali, kandi umuco n'umwiza ataho bihurira. Yesu ntahuriye na Satani, Imana ntayihuriye n'ibigirwamana. Abatizera n'abizera ntaho bigera bahurira, kandi ntaho bazokwigera bahura. Inzira y'ikuzimu n'inzira ija mu ijuru ntaho bizokwigera bihwana. Bene data nimujijuke mutahure, kugira ngo mumenye yuko inzira y'igihamo ija mu mahonero, ariko inzira ipfunganye ija mu ijuru. Nimwakire ubugingo budashira, nimwakire iyi manu yanyegejwe, nimwakire iryo buye risha. Haleluya! Uri n'ugutwi niyumva ico mpwemu abwira amashengero. Turagiye gusenga Imana kugira ngo mwene data wivangure na Perugamo, wivangure wivangure n'inyigisho za Baramu, wivangure n'inyigisho za Baramu, wivangure n'inyigisho z'Abanikorayiti, wivangure n'inyigisho z'ibishushanyo n'ibigirwamana n'iminsi mikuru y'abapagani. Wivangure mwene data, umwanya ukiriho. Tugiye gusenga Imana. Data rugira byose, ndagushimiye cyane kuri ubu butumwa bwiza bubwiwe abo mwishengero bose, kugira ngo bakire agakiza, bihane amadini, yongere kuburirwa, kugira ngo bave muri Perugamo, bongere guhinduka, bongere data buja guhitamo Yesu, bahitemo Yesu, kuko shetani n'umubeshi. Bahitemo Yesu, birukane ibisigo, birukane amadayimoni, birukane imyuka mibi, bakire Yesu mu bugingo bwawe wicitwa uyu munsi. Urakoze ku bantu babohotse, urakoze ku bantu bakangutse. Ndabigushimiye, nuhabwe icubahiro. Ndavyambaje nshima nkenguruka
mbisenze Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Umwami Yesu abahezagire cyane, amen.